nibyo tumaze iminsi twumva ibitero hirya no hino mu gihugu, kandi ibyo bitero bigasiga byisasiye inganda, ibintu bikononekara, abantu bakahasiga ubuzima, abandi bakahakomerekera. Twebwe turababara, kandi naho tubabara cyane cyane turiyamirije n'ukuri izo nkozi z'ikibi. Ubwa mbere bwobwo hariho ibitero vya mbere byabaye, bakavuga ngo n'abantu batazi iyo bava niyo baja. Ibyo bikavuga abari ku butegetsi, abajejwe umutekano. Hanyuma hagasubira hakaba ibindi bitero, ikindi gihe wa mugwire Tabara uravuga ko ari wo wabiteye. Hose nyine tukabiraba tukavuga ati none n'uwo bafise icapfa n'abari ku butegetsi, nawo yabafise icapfa na leta iri ku butegetsi uyu munsi, icapfa n'abanyagihugu ni giki? Abo bantu rero bariko baratera, bagatera abanyagihugu atabigwanisho bafise, badashobora kwigwanira, ataco babagize. Cane cane n'ukuri birateye agahinda, birababaje, kandi turavyiyamirije rwose. Twebwe mpayina amahoro turavyiyamirije cane, kubera yuko ntibigira insiguro, ntibigira aho bifatiye, nta kintu na kimwe gisigura yuko abantu bahaguruka ngo bice abanyagihugu. Abandi abantu batera amagrenade, abantu bitegerereye bisugira batahe. Barya abantu babagize iki? Barya abantu batega imiduga iri mu nzira, ntumenya buri iyo modoka n'abatayuri, ugaca ujanisha bose ukica. Nukuri je mbona yuko ivyo bintu ntaho bitaniye na terorisme, kuko ntibigira insiguro, ntibigira ico bigamije na gitoyi. Nta kintu bariko baragwanira, bariko barica. Ico nico kintu bariko barakora. Rero twebwe tubiraba twogera tuti ababijejwe, bajejwe umutekano nibatabanye bakingira abanyagihugu. Abagore barahagwa, abana barahagwa, abagabo barahagwa, ntibitoranije, ntibishoboka, ntibishobora kubandanya hama ngo tugire ngo igihugu kiri mu mahoro. Nta mahoro ariho, ariko n'ukuri abajejwe umutekano nibahaguruke bagwanira abanyagihugu, bakingira abanyagihugu.